bashake bamfate nambaye gusa je niyongere views gusa ama viewers uzuyaro kuri film yari yose umwandisi baramwandika film itanguye rero urazogenda urabe kuri film itanguye bandisende igice cya gatatu bo ikibazo nta kibazo cyari gihari gusa no kubera twashatse kubana dukina izindi kuko ikindi naco cyabaye nuko benshi mu bakinyi bijya film ya Mugisha bari barafatiriwe cyane gose inzira mbe uciyemo atana kimubvanamo ni inzira y'ubuhumbu muri realisateur ngo ateyinda umukinyi wabo mugiye muri ibyo ngo muko by'abazungu ibiki bya bindi muzoba muko mukira ya Migisha nimuzoyiro bula bakunza BTT Budget Day TV reganize ko meze fresh aho mwerereye hose kandi ngekari kwabya ati yambi sana amadeni nkuko mubibona ngaha anyanye amazina ni Denniston behind the camera turi kumwe na Nyama Choma nyene nganya tuje yani kuri kino gikorwa cha ndabona rifasha Burundi yani cyakozwe benshi tumuzi nka muzina yiwe nka Mugisha yakinye filme yitwa Mugisha na Muco keshi twizi nka Mugisha na Muco gusa titre ni Mugisha umva ni gikorwa cyakozwe na Mugisha nyene nico gituma yani twaje nga kugira ngo twumve yifasha Burundi abivugamwe ibiki nibiki biza kuba byabonekamwe ni kubera kifasha Burundi mbega numugambi agiye kuzarafasha muca make akona kabazo je ndiko ndibaza ndakeka ari indaraza kubitwishurira twese mugumane natwe nk'ibisanzwe murakunzwe muvyibagira ivyo honya peace. Project director na counselor azobajejwe yitwa Mukunzi Aisha azobajejwe mu gutunganya ibikorwa na counseling cyane ku bantu bafise ibibazo byo mu mutwe n'ibyo ku mutima abamariye abantu batandukanye bafise ibibazo byabo naho nyine tuzobafasha kuko tuzofasha abantu ku mubiri no ku mutima byose birimo hama hanga bafise mu trésorier Nzeyimana Warda azobajeje n'umunyabigiga wacu hama hariya bafise Jamal Bizimana numu driver wacu umushoferi wacu azobikora neza kutuduza imisozi hirya no hino mu ntara z'igihugu hatwa dufise Wilson nawe nyine mu cameraman dufise Shimugimana Peruze abari niwe umusekreteri wacu azokwakira abashitsi bacu hama dufise bwana Isa ariwe naimera bwana Isa umu cameraman bose abuni bayisa bose n'aba cameraman n'aba editor nibo bari mu bikubajya be muri production rero tubasaba rero yuko abo bose bakora dukurikirana yuko nukuri batogira amakenga rero yose turi ngaha ku bwanyu turi ngaha kugira ngo twifatikanye n'abamwe babandi usanga bagowe kugira ngo dusangirane iyo migisha Imana yaduhaye kugira ngo turonke ubuzima bwiza nga ku isi nejo mu ijuru murakoze cyane bashaka nda nibaza murashaka kubaza ibibazo kugira ngo tukumbure duheze igifuzo Naweza mkauliza maswali. Swali la kwanza ikiwazo cha mbele numva yuko no shima kubaza nikijanye na film muze ko wagiye gusohoka igice cya gatatu. Yego. Mugisha sinema yakunzwe cyane mu gihugu. Yego. Ndetse no hanze y'igihugu yarakurikiranye cyane. Yego. Nibaza yuko yakwiragiye ku isi nzima sinema ya Mugisha kutuvugana nta muntu banavuga yuko atayizi abantu bakurikirana cyane ibintu byo ngaho iwacu. Hari habaye ikibazo nyabaki kuvuga ngo itebe igice cya gatatu bo ikibazo nta kibazo cyari gihari gusa no kubera twashatse kubana dukina izindi kuko ikindi naco cyabaye nuko benshi mu bakinyi bijya film ya Mugisha bari barafatiriwe cyane gose ku buryo kugira ngo baronke begeranye nicari cyoroshe cyasaba yuko ufise uburyo bukomeye buri hejuru kugira ngo ubegeranye bamwe amamukore igikorwa cyo kibandanye. Okay, twumve rero yuko inyuma yuko bavamwe babuze umwanya bari bafatiriwe twumve ko mwaciye mubihindura cyane nibajye nyene bazokina ikindi naco mbega ho mutegura kwizosohoka ukwezi kwa kangahe itariki zingahe umwaka uwuhe yo bimaze gukinwa yose cyane bimeze gute bo ufite tuvuga ngo tuzohindura benshi muri bajye bazoba bahari nabandi bazokubivanye n'ukuntu twayipanze iyo filme Mugisha igishigira gatatu
rero turatekanya yuko ari filime izo kugurura umwaka utangura mu kwezi kwa mbere, niyo filime izotangura kuri channel yacu Mugisha Media. Yego. Ikindi kibazo nushima kubaza cyembe kabane nabo nyene babaze nikijanye n'ukuntu mwavuze yuko company yiwanyu ijena cyane gufasha abantu aho nikora donc abantu barahura n'ibibazo byinshi tubizi hari gihe ubunye nibaza yuko mu gihugu sinzi ko hari umuntu azosubira kwicwa n'inzara kubona abonye n'ikere dusigaye tubiki rero nucenza ngavuga nti iki kintu ku bantu batagitahuye neza je nagikurikiranye nacumvirije bisigura yuko mwebwe simwe muzofasha ahubwo ico muzofasha nukurondera abantu bazofasha. Voilà. Nakuvuga yuko hariyo bimwe twebwe tuzofasha bivanye n'uburyo bwacu, sivyo twebwe nyene kwanza kujya bavuga ngo ija kurishira ku nama. Hari ibyo tuzofasha twebwe nyene ku gatwe kacu n'ibindi kumbureze ubona ko biri hejuru y'uburyo bwacu tuzofasha ababishoboye kugira ngo bafashe abo bantu. Nduvuga abafasha kugira ngo bafashe abo bantu mu nzira nziza. Okay, ndashobora kurangiriza kuri aka kantu kuko ni ibintu bizwi kandi byavuzwe cyane tusanzwe twe turi muri entertainment tusanzwe tubizi yuko hari abantu bamwe bahora barungikirwa amafaranga ati genda mugarukira uriya muryango ugasanga guhawe miliyoni 9 wa miliyoni 10 mu kugashikana 2 cyangwa miliyoni 1 cyangwa miliyoni 3 aya ugasanga aciyaje pembeni. Bega iki kintu mushe kugarantisa abantu gute mushe guha abantu garanti gute kugira ngo wa muntu afite umutima wo gufasha azamenye yuko ubufasha bwiwe buri muri security atavya bindi bikunzwe kuvuga hirya nino kuko benshi barashobora gutinya kubera ko ababigira n'abantu baboneka ko mengo bari serieux n'abantu nyene yo ku ma réseaux sociaux ukamuha ibintu atigenda ufasha uriya muryango mugabo amafaranga gaca kubitwa ikorosi ni garanti nyabaki n'umushoye guha abo bantu bari kwadukurikirana kugira ngo baze bame bafise umutima utekanye bati ubufasha twebwe twatanze buzoshika mu mahoro. Nakoze cyane ndakubwira yuko kimwe mu byatumye dukora iki kintu nico uvuze kuko tumaze kuronka abantu benshi cyane babitubwira yamara Mugisha twebwe twararungisa hano runaka ukubica bigenda uku twarungiye kanaka ari nabandi nashimye kuvuga ngaha kuri kubyo babi kumbe bitatanga isura nziza twarungiye kanaka mugabo byagenze uku twangiye kanaka byagenze uku rero personnellement ni kintu nuvuga ko cyambabaje cyane kimwe mu bintu byatumye nuguru yifasha Burundi ni icuvuze abantu benshi ni turi honnête benshi muri twebwe ugurura ikintu si ibi gusa hari abantu usanga yugurura nishiramwe petetre avuga ati mfasha imfubyi mfasha ibigo usanga nibyo yabini nyine uheje kuvuga rero twebwe garanti no baha nuko icambere ibiro birahari adresse irahari iri visible abazokwifuza abazobafise umuntu kumbura umuntu ashobora kuvuga ati je bana sindabizera gusa naho mwagize ibimuga sindabizera gusa barazura umuntu ashobora kuvuga ati nondene n'umuntu wiwanje pembeni aza kurikirana ico kibazo kuko twego bizoba biri visible kandi bizoca no kuri Fasha Burundi TV online live bizoca kuri YouTube abona ati bana umuntu runaka kuko icambere ndo tuzomurondera umuntu icakabiri icyo ibizokenerwa byose azobivuga kuri aho nyine direct sivyo kandi azovuga tuzokuyaranja tubahe nukuvuga umuntu azobe yatanze imfashanyo yiwe igezo turi kugikogwa tuzoba mu direct avugane nawe avuge amushimire bumva babona bene umurango babona n'ivyo yaragize gute yatanze abyumve neza kugira ngo amenye ko ari igikogwa kiri kimeze gute ari igikogwa kigikoza abantu kiri mu muco ni twe tuvuga tuti iki gikogwa tugize mu yantumbere yo kurundira imigisha y'Imana ko dufise ibyacu byinshi dukora bitwinjiriza amafaranga atari ngombwa ko tubivuga ngaho ku ma réseaux sociaux ko nuko namamvuga jewe singunda kuvuga ibintu by'iwacu bitwinjiza amahera rero ico nico cyagituma ngo umuntu acaja afate nk'umuntu nk'akarorero turonse nk'ikimuga mu bimuga zokoreramo ugasanga kimuga par exemple nta maguru afise amaboko ariko akakubwira ati je yamara hamwe n'urongo n'umuntu mutahe je no funonoro kimwe byo kugira byo gusabiriza umuntu nk'uyo rero umaze kumwumva ukamubaza nk'umutahe wangaye aya na ukacurondera umuntu direct ufise uburyo nje tuweza aho nyene wowe utabufise turondera umuntu bikaca bigenda direct kuri YouTube abantu bakamara ati cyagikorwa nyene cyakamara ati cyagikorwa cyanje cyagize gute cyakozwe kandi mu nzira nyayo sinzi ko bandi no bahumanya bakaba bashanye bamunde nongere mbaza kandi kabazo ka agent twari umunsi ni amakuru today TV sorry ko mbona cyo cyane kwa bisha ndati nyine uba aho hose
merci ukoze byerekeye gukora igice cya gatatu ya filime mugisha yego ama ko kandi ari wari mu actrice principale mu ya filime jenga banzi yuko ubunya ari mu bukani yego cyo cyonyine rero ikibazo n'umugabo mbaze ni ikintu mbere bizokoroha yuko isoro muze komeza kuko bagiye twari kumwe mu Buganda yaravuze ati ya filime mugisha yuko ari we yayanditse inde karire kuko cyagira Uganda cyo guranutse y'ibinene karire production avuga ati yuko ari we yayanditse nyine izo byarabore kugira ngo muyibandanye igice cya gatatu canke yabashize ko bo murakoze cyane kibazo kiwawe mbucyo no uvuga kuri filime yari yose umwandisi baramwandika filime itanguye rero urazogenda urabe kuri filime itanguye banditse nde turabizi yuko iyo filime yanditse ubuzi neza ko ari wowe yanditse ariko je bibabiri ni ibintu babivyishe musanzwe ariko usanga umashoka gukina filime acavuga ati biva yani kungena ari jewe nabashize hamwe itegeza ari ciwawe reka ndacishire ko kugira ngo abantu babashe kugira iki yani bakomeye kuza badukurikirana jeje ko nakimubaza arambira ati ngo biri no mu bintu byambere byatumye wowe na Karire nyene oya bon ibyo sivyo ibyo nubeshi bwambaye ubusa kuko muri domaine ya composition je natanga composition bangiri ku ishure amafilme nka yose kandi kijya kitwa turi muri association sikuvuga ngo yari nka company basi kuri je ndi kubera kwaraje company yiwanje persone mashura kuca nyandikisha ati magana amazina ni si filme ati bice bikunda bice kibanga kamize n'ingoma mugabo c'était une association rero ni kintu muja hamwe mumfise comité executif mumfise ibintu bitandukanye no cyabiye dukiza ngo wandike ikintu hariya amabandi bacha bakomera ngo ni sawa ataco ubahaye kuko mwese mwambara amamambre mwese mubwira amakotisation kugira ngo mutere intambwe rero ico libaza yuko yari c'était safa yari mu buryo bwiyo kugira ngo agukonvenke wowe ubone yuko ari gitangaza arazi cyatumye bikubwira ibyo sino bijamo n'ibyo bibazo ngo ni kimwe cyatumye tutandukanye n'ibyo sino bijamo kuko ari ama conflamu udasanga atakamara bafitiye abantu igusa icyo womenya nuko mugisha igice cya gatatu igiye kuza kandi uburyo igiye kuza tuzobamenyesha nihagera cyane ntimugire impungenge none ko yari hariya ni mon frère nakidashoboka kuri iyi si ufise urakoze cyane. Mimi na swali moja. Asante baba. Mkisha kwanza nikupongeze kwa kazi nzuri ambayo umefanya. Asante. Hii ni kazi ambayo ni wachache sana ambao wanafanya vitu kama leo kufikiria vitu kama hichi. Ndio. Bila kwa kuweza kuhakikishia watazamaji wetu ungeweza kuwaambia kwamba ni shirika association au ni mradi tu ambao unauanzisha baadaye utakuja kukata. Na kitu kingine tena ningependa kufahamu kwamba tayari mmesha jisajili serikalini ili waweze kuwatambua kwamba mnafanya hii shughuli au bado mko kwenye process. Ndio. Hiyo swali. Mimi niseme kwamba huyu ni mradi ambao upo ambao utaendelea, si mradi ambao kwamba eti miezi kadhaa tu unakatika. Hapana, ni mradi, ndio maana tumefungua Mugisha Fasha Burundi. Kitu ambacho kitaendelea itakuwa ni YouTube, watu watafuatilia kazi zetu mpaka huko pe Mungu atataka mwenyewe. Kwa hiyo na hii Mugisha Movie Company si kwamba ni shirika, hii ni kampuni binafsi. Umeona, si kitu kwamba eti tumekaa kamati tutakaa tujadiliane imekwenda vikarudi na nini, hapana. Ni kitu binafsi ambacho tumekifungua na hii na karatasi kitambo tu sana. Kwa hiyo inafahamika serikalini Mugisha Movie Company kitambo, muda mrefu sana. Isipokuwa tu leo ndio tumependelea kwamba tuoneshe rasmi kazi zetu na kile ambacho tumekifaidika na kile tunachokipangilia baadaye. Ndio. Nanje mbaze gatoi. Gambere nambere natangiye kubakeza cyane. Murakoze. Untabye mugeze. Yego. Haba ndafite ikibazo kibesha n'ibibiri. Ikibazo cya mbere ngomba kubaza ko abantu aho kuba kubaza. Ikibazo cya mbere ngomba kubaza eske ibintu twe twabona no munsi ukuntu mwe muratera imbere biriko biva muri YouTube channel yiwanyu cyane hari yindi nyungu baba mufise mukoresha. Abari bishirisho bigaza kwazi. Bo je novuga yuko igice kimwe nka fursa zingahe gabasha nka 10 nka 10% niyo novuga ko yiva kuri YouTube ku channel ya YouTube. Ibindi byinshi nibyo dukora twebwe dushaka yuko tubigaragaza kuri ku marezo sociaux. Yego. Bivanye n'inyishu yanyu rero kugira formule ikibazo cyanyu.
hari abantu benshi cyane aho inyuma yacu bariko barakora cyane mu rwego rw'amareresi ariko abo bantu bakaba bizera yuko YouTube ari mu buzima bwabo urumva ibintu byose barabihagaritse akazi bariko barakora kose nako kuri YouTube ama namwe bikaba muvuze ati iterambere mufise 10% nizo za YouTube ama 90% n'indi bintu ese iki kintu mushobora kubabwira aba urundi rwaruka uriko yari kwizera yuko ubuzima bwabo je nibaza yuko burya nukongera ishaka gusa kandi nimba je mvuga ati ndonka 10% hari abandi baronka 50 hari abandi baronka 90% hari bari bivana n'ishaka giwawe rero nibakomeze urugamba kuko ntawe ujya katamugoye nimuze mwifuza ibyoroshe gusa ngwango mbona YouTube iko hivi no ifo kulita mu bandanye mongereza ibindi bikorwa mu je no vuga ko ari nkiyo 10% kubera yuko kenshi sindabishiramo ingubu nyinshi cyane mvuga ati ndabishiramo ingubu zikwiye na kwijana muri YouTube ku buryo ntokorera n'ibindi rero aho wumva ko bamaze kwitangira kuri YouTube nibongera ibikorwa nibabandanye nibacika intege kuko ntawe ujya katamugoye nawe kuko umuntu wese kwisi uzobona yashyize ku ntambwe icankiriya afise historia yiwe abantu bose uzi kwisi batunze umwe wese afise aho yavuye rero birashoboka abo bantu rero bako barakora muri YouTube ni ntango yabo peut-être ejo canke ijya ejo nibabandanya bazoronka amahirwe mu bindi batera imbere twe twifuriza yuko botera imbere bokora ibintu byiza bihambaye bikomeye cyane ndashobora kumbwira cyane ongera mugisha webwe muri mu bantu batangiye amareresi mu Burundi ndetse reresi cyane biri mu mareresi akomeye cyane kandi yaramenyekanye hanze y'igihugu ikibazo nashaka kubaza ku bantu bari inyuma bariko barakora amareresi nizihe nzira hari inzira zibiri inzira yo kuvuga ati iyi wiciyemo bivanye n'uko mujye natanguye kera nuko mbona buja move ukunda ibona iyi nzira wiciyemo nashobora kunguka iyi nayo wiciyemo petitero ushobora kunguka nshaka kumenya urashobora kubwira urwaruka iyi nzira wiciyemo bivanye n'uko twe twatanguye kera hacu wokuramo iyi nayo wiciyemo iyi petitero ushobora kunguka inzira mbere wiciyemo atana kimwe uvanamo ni inzira y'ubuhumbu inzira y'ububandi inzira byose birimwo urumva ugasanga umuntu ugiye muri entertainment muri utakora film kugira ngo ukumbure wirongera inkumi abandi birongera abagabo urumva ugiye muri ivyo ntacyo uzovanamo uri nk'umusore nkawe ugutangura inkumi ba Carlette bandi ba Sia bandi naho uzokwishikana nimba ari ikintu cyambere bijya gisubiza inyuma abahungu cyangwa abagabo ubusambanyi kandi amagrupe menshi cyane y'abasineyaste menshi singene no kuye naguru igituma kenshi badatera imbere nubwo buhumbu buri mu magrupe menshi kwasanga uri mu director ariko kwegana n'umuntu uzi mu realisateur ngo ateye inda umukinyi wabo gusanga rero nakajagari nta migisha birimo urumva ubuhumbu cyo ni cyambere ikigira kabiri kumenya muri bande muri mu gihugu icyahe nibihe bikwiye gukinwa nibihe bidakwiye gukinwa hari ibintu ushobora kugaragaza imbere y'abantu n'ibindi ari bitera soni si byiza kubyereka abantu bijya bintu bitera soni rero Imana yahishije mubihishe uko nyene nkubyerekana abantu ko nakamaro kabyo mugiye muri ibyo ngo muko mu by'abazungu ibiki bya bindi muzoba muko mukira yamigisha nimuzoyironga yamigisha mugasha mutanga gutera induru ngwango kubera iki ngo tugutatera imbere rabi ibyo muko murakora nivyingira kamaro nivyo abarundi babatumye nivyo abarundi bakeneye ukomeza genda umurundi mu Burundi dufise imico yacu dufise ibintu ubikoze ucuboneka ko watabuyibabi rero ni kumenya rero ati iki kintu ndiko ndakora ndiko nategura yamara kizoba kiri munsi nikizoba ari gitera soni ikintu umuntu azoraba n'umuryango we wose umwana famille yose iravye indyo terambere ako apana bya bindi ngo by'imisore gusa uwo katujyoyego ngo kubera ngo waronsa ama viewers menshi ikintu kigitera soni ngo waronsa ama viewers menshi ngo ukacuja hariya ngo ukacugara ngo je namaze kuba umustar no kora ikintu uziko kizogutera iteka ejo ni wigendera bazobusigira bavuga ati umuntu yari umuntu afise umutwe yarakoze ikintu gihambaye cyane kuko burya umaze gukora ibintu bikora ku mitima y'abantu bifasha abantu Imana iraguhezagira ikaguha ibintu sinzi ko muntegera neza ariko ufuse objective jewe bashake bamfate nambaye gusa je niyongere views gusa
aya ma viewers uzoyaronka mugabo suite c'est et la suite c'est quoi bizogutera bizoguhesha agaciro cyangwa nibigutesha agaciro voilà après l'ambiance c'est la mort nyuma y'inyungu haza kanyarira niko bimeze rero ni kwitahura mukamenya ati twe turi hehe dukora ibihe bifasha abantu yego sinzi ko mu nkundira je nkagaruka gatonya mu bubazo bubiri ntacyo reka ndakibarize rimwe basi ibyo bibazo bibiri ikibazo cya mbere ni iki en fait je nabaye intéressé cyane kuri iki kintu mwavuze cyo gufasha abantu kuri no mwanya abariko baradukurikirana kandi hari abantu bafite ama complexe mu dusanzwe bizi ko hari abantu mu mitima yabo bafite ama complexe mbega iki gikorwa muje gukora turiko turaraba turabona yuko muri abamizima avec abamizima mugabo eske muzogikorera abamizima gusa cyangwa ni bose kigira kabiri naco niyihe nyungu niyihe nyungu nifasha Burundi izokunguka mwe mugisha move company muzokunguka muri iki gikorwa yego bo icambere nuko no kumenyesha yuko nimba twahisemo kubishira hagaragara tukabahamagaza mu rwego ba kesi bande bashali ndabona abandi bose bari ngaha bisigura yuko ari igikorwa tugiye tugire abarundi bose n'abatara abarundi bafite imitima yo gufasha sivyo bisigura yuko ari igikorwa cya bose hari ikintu kijanwa no kwemera ko umuntu n'ikindi kintu kijana n'ubuntu ahare turi muri domaine y'ubuntu iyaba ari ikidini twogiye mu misigiti twabwira ati yamara twebwe tugira rutangura ukuntu ntitwana no kubamagana mu ngo muze tubamenyesha ibyo turategura sivyo rero ntibagire complexe ngo ko tubona nguyu yambaye ukuntu none nta mizilma oya umuzilma ni foi y'umuntu n'ukwemera ko umuntu ariko byose biri ku mutima twebwe icyo tuzoshira imbere ni bwa buntu abantu tuzofasha kwanza nibagene kukivuga kurifasha Burundi tuzodufise programme ya buri kwezi bivuga ari abantu bategereza tuzotangura ko 10 ibimuga impumyi tuzofata 10 ibimuga 10 abakecuru abandi bagendera ku gakoni kano 10 abatama 10 kategori nka zitanu buri kwezi bategereza kuzoza baronka ifashanyo ivuye ngaha iyo ni kuvuga iyo ni garanti twebwe turonse tutaronse ni garanti dutegerezwa kuzo turakora icyo gikorwa icyo ni cyambere hama wavuze ati mbe inyungu mwebwe muzobironkamo muri mugisha mu company muri cinema ni yahe inyungu ya mbere twebwe tuzobironkamo kandi niyo tubishimiriza ni imigisha y'Imana kuko bujya akese ibikorwa uzokora ubuzimigisha nawe uzoba bikomeye guti naho bizogushikana rero tuko turondera ya migisha izotuma kuri mugisha movie company mugisha media Mahadiri TV dutera imbere kuko ufashije nko mukecuru agendera kugakona ati mwana Imana iguhezagire nyamajambo abakomeye cyane tuko turazi icari cyo umugisha niyo mpamvu tuko tubana tuyirondera kuko turi mwisi yakuriyemo abantu b'amadayimoni amashetani ni menshi cyane abantu badakunda ko abandi batera imbere ni benshi cyane wowe niba umuntu usukogira ka YouTube kawe ukacanga mu kamodoka kawe hari abantu badashima yuko uca muri modoka yiwawe hari abantu bimvira ati uwe akese tumushira hasi gute twongonera ibikorwa byiwe gute rero wihaye programme ya TJ yamara ibyo ibikorwa nkora reka ntuze nanga buri kwezi nose YouTube amadolari yiwanje nkuremo $50 cyangwa 40 cyangwa 10 ndondere abantu shobora ati abantu musabire imigisha bizogufasha niyo ni code ndabahaye mwese muri ngana n'abari ko baradukurikira bafise ibikorwa byabo bafise amakampuni yabo bafise ibintu bikomeye bashaka ko batera imbere baze biyumvira ikintu cyitwa kurondera imigisha umugisha rero ni ikintu gihambaye cyane ni ikintu dukiye kugura amahera ni ikintu dukiye kwitanga kandi bijya bitabera no ku mutima ujya mutima wawe utanze kubera iki ushaka ko bakubona ushaka ko muri YouTube bakubwira ati mugisha abantu bamaze kubona no mu mutima wawe ati ndondera imigisha y'Imana kugira ngo ejo cyangwa ijya ejo umunsi turi ngaha ejo muzokwandika ngo rest in peace mugisha nzoba nigiri iyo nzoba ngiye hari ibindi bizokurikira hariya dutegurira ngaha rero two dushaka ijuru majambo make no gushaka ijuru voilà no amikindi kibazo nashaka kubaza mbega muri staff yawe barabamizima gusa canke muracanze nyine n'abandi bantu baravanze muri staff yanjye no muri
muri kampuni yanjye kwanza baravanze harimo abamizirima abaporo abakatolika turakorana bose nangwa yego lakini kibazo Mr. Mvan umetosheka au bado unaswali? Asante. Akesi umetosheka? Nashukuru sana. Basi mimi niwashukuru sana. Ndawashimie cyane. Umetosheka? Asante. Sio baadaye kuja kesi huko. Mbona kusema hiki? Kwa hiyo nashukuru sana, ndabashimie cyane mwese mwaje ngaha. Hariyo ndabona platform ya show ya Mr. ya online TV ya Mr. Mvano. Yego ndayibona hari Mutama Gerard arahari, ndabona Ashali TV, ndabona uni akasi uyu itwa guti Wakai voilà, ndabona Wakalight TV voilà. Yego hari n'undi ntabwo naravuga ni Buja Today. Thank you, murakoze cyane mwese. Rero nsaba rero yuko abariko bakurikirana ibikorwa byanyu yuko bo subscribinga ku channel yanyu, dushigikirane yuko namanda bivuga gukora subscribe naco bigutwaye. Uri muri YouTube gukora subscribe gusa naco bigutwaye. Nimba atari inzigo gusa ya inzigo udashaka guterimera abantu naco bigutwaye vraiment. Kora subscribe ngaho kuri nuze Wakalight, kuri Ashali TV, kuri Mutama Gerard. Fasha imistori iterimere kuri platform ya show. Bateri imbere n'ugwaruka ushaka kwiteza imbere, dufata dushikirane kandi mutibagirana no kuja kuri Mugisha Media, Madiri TV na Fasha Burundi TV kugira ngo dufatanye dushikirane. Imana ibahezagire cyane.